twe twamubonye aza twibaza ko ari umuntu yoba akomeye ni kuvuga ejo yiriwe ngaha turataha tubaza ati arakomeye. Ntimwashoboye kuza ngo mumubaze mwumvirize? Mbo urabona turi ku kazi bakunze b'icumi sinshobora gukurako hari ibuji aha ni yasha biragoye yakira mu kadoho bagabo urabona afise agasahani yego we muze musore bakunze b'icumi hajya rero biroroshye gufasha umuntu avuga reka ndababwiye hewe waruvuze rero nguki mbo ni kuvuga yaduteye amakenga kuko maja mu maki impamvu yaduteye amakenga none gasha yajeje muri weekend ejo dimanche yego none bakunzi banyishu media uyu mugabo je mbonye ampagarika ambwira yuko hariho umuntu ariyo ntiyapfuye arakomeye kandi sumusazi rero ikibazo kihari ngo yaje kuvejo kandi niho yaraye wavuze ko ariho yaraye none mwe mumuravye aravuga canke ntavuga umuravye ubwo se umusazi none mbo nkuko nabikubwiye ni kuvuga igifure gubona gisanzwe kijamwe abantu gisanzwe kijamwe abantu batora ubucupa kero twaje ati nawe umuntu aje gutora ubucupa yego yako bisigura yuko ariko je ndiko ndamuraba afisa kadobo n'isahani yego ibyo yabimanukanye ejo ego none uti were ushaka turuke hariya bakunzi b'inshumete agenda go je nibyo nasaba nyene kuntu umuntu yomufasha kumushanga kwibarabara nimba umuntu sawa bakunzi b'inshumete reka tubanza turuke kwanza turabe ukuntu bimeze cameraman reka nico twemeye reka tubanza turukeyo turabe none ngaha hantu turukayo gutega yeme nibibazo mu bindi urabona ko ari kinogo c'ahantu harehare yego eba ni hatani abantu bataba bakwije burya biragoye bobo baranatimba kameme baratimba kwe kandi rero urabona nubu ni yakicaye kandi ntashobora kuvuga oya bakunzi b'isho media ha rero biragoye none rero je gusa rero ahantu haranteye ubwoba urabona ko arantu ameze nabi sawa yego urabona rero ikintu cyari cameraman kugira twiruke neza abanza ukupe kamera kugira tururuke braza rero ni ngare nurya nyene none uti rero aha amazi imisi ngare mbo ni kuvuga uwo mujama mbo je sanzwe nkora ku station iri aha nyene uwo muhungu rero twe twamubonye aza twibaza ko ari umuntu yoba akomeye ni kuvuga ejo yiriwe ngaha turataha tubaza ati arakomeye. Ntimwashoboye kuza ngo mumubaze mwumvirize? Mbo urabona turi ku kazi turi ku kazi kabisa kandi urabona ngaha mu gisagara nk'abantu tuba twavuye ruguru ni kuvuga umwe wese aba yireba amajambo make aza twari tubaza ko umuntu akomeye aruka nyene ngaha mu gifrege dutanye tubaza ati ujya muntu arakomeye reka dutahe uno muntu ure ko ari umuntu yoba aje kurukirayo gusa okay kuko ngahasanzwe hazaba huruka y'abantu batora ubucupa nawe tubaza ati baje gutora ubucupa no munsi mu gatondo tonze ku kazi niho twagenda tubona ari kandi yiriwe none kuvuga ntarigera nataha no gufungura ntarafungura kabisa ntawe bimenya ngaha tumwegere naye kumengo n'umugwayi cyo mbona umengo kandi hajya mu ndobo mengo hari umucanga nta mucanga ndawubona kabisa twegere turabe bakunzi b'inyisho media mugume ngaha mugume uruhande rumwe tugomba twegere turabe ko hari ico twokora braza ibintu vye kurero no kwitora baba namabuji bakunzi b'inyisho media ngaha tubihera baba mzee Hola mani navuga reka gukora kusha ibintu mwibi umuntu ari ngaho nyene urabona ngaha turi ngaha ari gusanga abatari wenyene kubera ibintu vyuko biragoye bakunzi b'inyisho media ngaha mu ndobo ndazi ntimiko murahabona neza hari ibuji kandi iryo buji riri ku kana kandi riko ndamuraba nawe afise isahani mu ntoki none uyu muntu hirya mbere wumubonye rero mboje mbona umengana bwa mbere yego bwa mbere ndamubonye kabisa gusa je niko ndamuraba se umugwayi se umusazi
woza mwigi frege utari ubona ukomeye kabisa ukararayo. Urabona je ndavye ukuntu yambaye. Ndavye ukuntu yambaye. Baba. None vyo bari vya bindi bitango na bafilimasone we hari cyo wiziko. Uyu kabisa je nanje mu bintu bitoroshe, ndabona ibintu bitoroshe. Gusa ndibuka mbere nazana munanga hari umuntu muzima kabisa. Arengana ari muzima. None nta n'umuntu numwe murahura ngo aze abaze ati twakimije umuntu cyangwa twabuze umuntu. Oya ntarazo ubona byatanguye ejo dimanche. Bakunzi banyishu media biragoye rero ibintu vy'iki gihe ni hatari jene nariko ndarengana barambwira ati burya hariya mu gifurege hari umuntu kandi rero uyu muntu ateye ubwoba. We muzee hewe baba vuga basiri bakwita gute? Bakunzi b'inshu media jena naragenze nje nabona ko yeri iyo ndabazanira ifoto gusa mwari kwibaza kumbure ngo nukubesha. Ndashobora gukora kwibuki cameraman sha bakunzi b'inshu media biragoye. None twovuga ko ari karasenga cyane. Ni kuvuga hari karasenga. Karasenga. Kandi je ndiko ndaraba ngaha biragaragara yuko hari nk'undi muntu bo ariko aravugana ngaha twe tutabona. Neza cyane. Yego kabisa birashoboka. Kuko ntihari kuva yava aza mu gifrege uko. Oya. Ndibaza wiwarazi ibyo ari karakura nubwo atashoboye kuzaravuga. None mugabo nkubaze urasenga? Jewe je ndasenga. None nkawe nk'umuntu gasha uyu muntu ubona twumufasha iki? Ni kuvuga je kintu mbona twofashanya. Niko twereba nk'abantu bakaza bakabodufasha kumukurayo. Bakadufasha kumukurayo. Ego. Kandi uwo mutwe waruzanye niwo. Uwo mutwe hejuru hari gihe usanga nkumabi wabo amaze ejo ataraza hari gihe twagirirwa amahirwe nabe wabo akaba yorengana ngaho mwibarabara. Wiwa bakaza kashamugo. Ego. No mutima na jewe kogo. Kuko tumugumije naho yokononekara imibu urabona ni mu gifrege cy'amazi. Nimbwa zoshobora kumujya akagwara ingwaro urabona hano ko ameze nabi. Biragaragara kabisa niko mu muco w'ikurundi ni gufashanya twofasha tukaraba umuntu yadufasha kumukurayo. Yego. We muzee musoro bakunzi b'inshu media hajya rero biroroshe gufasha umuntu avuga. Ego. Umuntu atavuga ngo umenye ikibazo ciwe kandi ubu araboneka sinyamuranye. Oya kumva arumva ariko kuvuga nibyo umengo biriko biramugora. Kuvuga biramugora kabisa sana. Arakumva urabona ko umwegeza microphone akakugira ategeza neza cyo kuvuga rero ibyo bintu biko biramusumbuka. Mu majambo make usanga ari karavugana n'Imana ziwe. Kandi arafise n'ibindi bivuga. Byose urabona byose ni bibiri iki cyo. Bazaye. Kwa jena Yesu kweli. Ibintu bene ibi ushobora kubikora ko bikakugira ingaruka mbi. None ubona nkawe wodufasha iki? Boja hari ico no bafasha. Ico mbona twokora nico nyene waruvuze. Urabona wewe kwisanzwe mu bora yo ngaha. Reka tugende dusabe baje bagenza. Baze kudufasha tumukureyo. Neza cyane. Kubera tu babaye baje kudufasha tukamukurayo byo dufasha. Byo dufasha kabisa kandi ni n'umugisha n'Imana yoduhezagira kabisa. Kuko ntitwo musigino. Twamaze kumubona kabisa. Bakunzi b'inshu media n'ukuri mihangane biragoye ngaha turi mu gifurege aha turi musi y'ikiraro cyo kuri stage aha turi musi y'ikiraro murabona ebana hani ngorane uyu mujama ntavuga ituzi ngo nibiki aha mu ndobo hariyo ibuji ngafise agasahani afise ibintu vyinshi ebana ni hatari cameraman urege gwino uzo ubakamereri ibuji kwe bakunze b'inshume sinshobora gukurako hari ibuji aha ni yasha biragoye urabona afise agasahani bakunze b'inshu media rero biragoye ivyo myimisi burya ni hatari
jewe ubwanje je ndi mayeri ndagize ubwoba kubera ahantu turi kamera musore ngo tugende turabe twabantu tugira badufashe kumbure aha n'abantu ngaba bashengiriye ni beshi bakunzi b'Isho Media biragoye kabisa murabona ahantu twari turi ntatari urabona umuntu ariyo nibibazo aha rero mbega sha kuhuruka ko byoroshe ho kuriraho ngo bigenda gute nibazo mu bindi kweri hewe banza burira hama ucunkwega nzawurira ucunkwega ndagusuguma sinzi uko twokwambaza ngo akadadukwega wala difasi dukwega baba nibibazo kweri aka kazi aya madiri yo ngare eba wakunze b'Isho Media yere no fatiyagi natari kweri natari endelea cameraman nawe yahuza gute wangu eba zano hakire kamera ndumiwe